Yes, bakunzi banda TV na mahoro meze neza. Jaho ndi vraiment ndashima no munsi nagarutse kandi muri love story nko bisanzwe musanzwe mukurikirana ikiganiro tuyaga vyerekeye urukundo mu bajene mu bapapa mu mama ndetse mu bubatse no mu mutarubaka tuganira ku masije agiye atandukanye muri love. So ikaze cyane muri Nda TV yacu Nda TV yanyu ndetse Nda TV y'igihugu tukuba dukorera abandi ariko no musi sindi cenyene ndi kumwe n'abandi tuza gukorana nko bisanzwe bubavugi wanje ndafise uwo musanzwe muzi tumaze gukorana yitwa Ali Smith no musi namugarukanye kandi muri love story ariko kandi uburyo bwanje ndafise uwundi mwigeme ntare busigura uno musi wenyene ari sigura kugira ngo umuntu afise umuntu wakirazira kumuvugira ifoko yivugira ariko imbere ko dutangura debate ndamuramutse nawe aramutse n'abakunzi banda TV. Namahoro ndashima namwe mumeze neza. Je ndashima vraiment. Okay bakunzi Nda TV ndabaramukije nkaba nitwa Dodo iradukunda Dorine ego reka ngaruke kuri Ali Smith umeze neza ego namwe wose nakwigwa kubwira ngo ipresente ko barakomenye je nanye meze neza abakunzi ba Nda TV baranzi sijya mbere sijya kabiri ndi umwana wo muhira kuri Nda TV baramutse aho bari hose bakaba dukurikirana ego no musi nakugomenda ndakugarukana muri love story nuko twakoranye deba imeze neza iryoshe ndetse yari iteye igomwe ego vraiment nejo bundi vraiment butumire bwanyu ndi ready kubwitaba kuko turi ngaha kubw'abakunzi ba Nda TV tubaryohera uko dushoboye ego bakunzi ba Nda TV ndibaza ko mwumvise neza abo turi kumwe no munsi babidonde baranabaramutsa ikindi kintu nayo ngoma ko tubandaniriza ko direct ni kuri deba tuzavuganira ko no munsi kuko ubushize twaraganiriye ku bibazo biba hagati y'umungu n'umukobwa n'indahemuka kuruta uwundi twarumvise neza yuko umukobwa ari we muntu wa mbere ashirisha avugiwe imbere iyo yahemukiwe ariko umuhungu ni wa mbere nawe ababara gose ariko ntashirisha avugiwe hejuru. Uno munsi rero deba iraza ku bajene canke ku bantu basanzwe bahurira ku mbuga ngurukana bumenyi novuga nka Facebook, Instagram, Twitter canke za WhatsApp namba mukaba mutazinanye ariko mugahera urukundo ngaho imyaka nindi kagenda hama mukaza kubonana mu nyuma. Eske ibiciza cyavyo bikiri hehe ingaruka mbi yavyo iri hehe eske byo bari byiza canke ni bibi niyo deba no munsi bizaganira ko nabatumire banje ngira ngo no mwe wose arafise ico yo bivuga ko bivanye na experience babifisemo canke no kuntu yo bavyumvira. So ndahera neza kuri Dodo kuko sinera ku muhungu nka mugenzanje wapi foko mpera ku nkumi. Okay kibazo mubajije ni ciza hama abantu benshi barashaka guhurirana nundi kuri Facebook ariko naho bohurira kuri Facebook ubucuti bugakomeza bumaze gukomera mu nyuma bagahura kandi hariho n'abaharongera abagabo hariho n'abahakurira amademo rero urumva ni chance nibaza ko yo bari chance kuko nje sinzi ukuntu no bivuga gusa Facebook n'urubuga me gusa ruhurire k'abantu benshi kandi muri abo bantu benshi abami abasi abakunzi ego nuko bimeze babirimo umva bose baba bariho ariko hariho umuntu usanga uhuye nawe afise ibikomere by'umutima by'urukundo yababajwe havuga ati nabitewe n'umuntu twahuriye kuri Facebook turakundana tutazinanye ariko mu nyuma tumaze kubonana byaje kuba ibindi bintu bitandukanye nuko nahora ndamuyumvira akaba hano nakubwira ati je narubatse bivanye nuko twakundana twahuriye kuri Facebook nsanga umuntu mwiza bimeze uko ariko ku ruhande rwa burya muntu usanga avuga sens negative Dodo amuvuga kwiki kuko mboto turayaga duhindura ivyumvira abantu bari muri baciye muri iyo ka tubahindura ivyumvira tunagire byinshi tubigishije nka love story. Okay jewe ico no babwira ni kimwe nubu ndasubiyemo Facebook ihurira ko n'abantu benshi na WhatsApp na Instagram na Twitter gusa ikintu gihari umuntu muhuje na kibazo na kimwe ni nkuko mushobora no guhurira mu barabara mugahana inomero kandi akazokuviramo umugabo mwiza cyangwa akazokuviramo umugabo mubi bivana uko umuntu aba ameze n'amadema murimo. Ati n'amadema murimo Ali Smith wiki kintu kivuga ku iki bro.
je ku ruhande rwanje novuga ati urukundo ku mbuga ngurukana bumenye rurahari ariko sinokomeza ko ruriho ijana ku ijana 50% rurahari 50% ruhari no bisigura ati hari gihe ushobora kugirirwa amahirwe ugahora n'umuntu ku rubuga ngurukana bumenye mugakundana mugapanga imigambi gushika naho mzoshika ku ntumbero nyayo mugashika no kubikogwa amasezerano mukayashitse aho biza muri cagi usanga wewe hantre ya umuhungu cyangwa umukobwa mwarakundanye ataruhendo rurimwo kandi mwese mwarishimanye urundi ruhande navuga ati ubwo rukundo rurabaho ariko beshi baruzanamo nk'ibinyuma ugasanga murakundana uri kure na kure ugaza wumva umwe mpibindu ngikiribi ariko hageze ko mubonana hagaca ibindi bintu ugasanga ujya musinye no wambere mubonanye no musi wa mbere na divorce ya hagati yanyu irayubaye urumva 50% kuri genda byemera 50% navyemera nta bihari bivana n'abantu ngene mukundanye ngene mwizeranye ngene mwabitse amasezerano yanyu ego ariko ngarutse neza subiye inyuma gatoyi hagiye birabaje cyane kubona warizeye umuntu kamukunda kamuhivya byose ndetse ukamwizera muri rusange ukamwizera sivyo ukacuvuga ati mbo harageze ko tubonana turabonanye nkayisanga uko narinda kuzi siko ndakubonye ivanye n'ukuntu wanyereka mu isanamu mu ifoto cyangwa gasanga si kumeze yani bitandukanye nuko nabona ndakubona kuri za Facebook y'amafoto yacu baturikira ngo cenduyu ari Okay, urabona icyo kibazo no cishura ati bivuge ko kuri Facebook Twitter tuvuga vya Facebook gusa ko tubagero Twitter Instagram imihora n'imishi tuhurira ko n'abantu bivuge ko arano mu guposting picture yawe foto na passport urumva niba fotore hasi ukamubona nyene mu maso ukabona atakavuga ni nziza vraiment ni kiyo cyangwa ameze bon me hasi iwe ntazo kwigera ubona urumva ukamuvuga ati ujya muntu kumbe yagiye ama makeup y'ugesera ibiki aratesa arakayangana mugasanga we muri wewe bavuga ati ujya muntu ni mwiza vraiment arabereye ugasanga rero mugiye guhura ugiye kubona ibintu bitandukanye bitandukanye nibyo wari ubona ku ifoto ma sindakubesha vraiment ngaho tucika intege 50%. Icyo ndakivuga cyane ku bakobwa kubako za Snapchat zacu zaba ziraduhenda eba hano ugasanga umuntu ni inzobe yatari umuyetira rabatu tubonane ukabona bati mbebasha ubu n'umu sister cyane n'umu brother ugati brother ariko usanga ari kimuga acha oya ari attention ukurabesha me ukumbona je wasi kosa narakubeshe oya tuyage gatoya ntumuvugire tuyage gatoya nk'ubu na telefone yo twara ifoto yiwe irimwo burya twasanga isano hebonye nisha yivugira monje cameraman ifoto iri kuri profile isha yivugira nkibi yubonye vraiment nkibi yubonye urumare sikosa sumbonera elaba oya sawa basi ndakobaze dodo basi urabyemera ko ari usanga umukobwa ugasanga il est vrai partie zo hejuru nani mwize ariko wacu usanga hasi ntabuza kandi kadefa fisi ndakubwire nuzoba umukunda naho yoba ari mubi utegeza kumukunda kuko umutima wawe wamu gusa abantu benshi barabesha arashaka gushira ko akiri umusore namwe bwe ndabavuga ari umusore kandi ari umutama yashaje namenyo yavuye yego ariko tukiri kuriye ka Jensen cyangwa nkabaza tukiri kuri ibintu nyene by'imbuga ngurukana bumenyi amura distance ni amuri bimeze gute rukundo usanga umuntu mwari akore y'uwundi kandi ugasanga bari ihanganirana bose ego birabaho none ari hanze naye ndi ngaha simba nzi byarimwo nanje nabazi byo ndimo ni bya bindi uvuga ati reka nizere tu azoza ndamukunda mbega urukundo wibagiye kara amadayimoni ukomeje uvuga iyo jambo kara amadayimoni oya ahubwo ni papa wa madayimoni amadayimoni gutenda ego amadayimoni urukundo n'amadayimoni raya reka cameraman irabishariya aratiye ko mubazi bazo okay kubganje l'amour à distance vraiment irahari ariko iragoye
kandi l'amour à distance ni ikintu gishobokera abantu bakiya cyane uko bisaba ufise umutima wo kwihangana kuko utihangana vema l'amour à distance niwo yishobora kuko n'umuntu aba ari kure yawe uramukumbura urafuza kumubona urafuza kumusohokana ariko ukamubura urumva canke ho waho uri kuri wewe kagoma yumvira ati none hajya mbere ya umusheri wanje ari mubiki hariye urumva rero ni ikintu l'amour à distance kiragoye vraiment kiragoye kuko gishobora baki mehara babishobora kandi irahari ego mbakozi banda TV ndibaza neza yuko muri kumurumva neza Ali Smith na Dodo icyo ariko aratuganirira kuvyerekeye urukundo rwo kumbuga ngurukana mumenye ni gwa rukundo rwa kure na kure kuko usanga mukunda yamuganya ariko mutarabonana canke mudashobora kubonana uko muvyifuza so ikintu nanje nka mwari munoshira ko no kongereza ko nuko urukundo nk'ugo rurabaho kandi rimwe na rimwe rurakunda kuba ari urukundo nyakuri hariho benshi barongowe kubera urwo rukundo kandi bakanagira ama mariage kuri internet bakabwira ati famille yanje rahana okay ya akamubwira ati genda anaha baraje kugukwa bakagukwa umuntu umubona ku foto na wuzi mbega usanze ari mbwa oya no kurwimana je byo nazi je ndavyumva ariko je sindavyemeze je nakwijana ugasanga muye kuri Facebook sibyo muravuganye nturamubona face to face ugacu utuma famille yawe ngo genda hariya ngo muje kuntangira inkwano mugire amaraje n'amafaranga kanumbi kuri ivyo biba ntibiba direct ngo genda utanga inkwano harabaho abantu rungika kuja kuraba ukaramubwira ati genda uramutse famille aramubwira koko muba musanzwe mukundana famille yanjira hana hagenda uramutse famille rimwe kabiri bakamumenyera ko bwati ebana umukobwa wadurungiye ameze neza nuko ziga feedback ziva mushimira kwanza uraje ko abakobwa muri love si tumanze mubwira ati jewe vraiment nafise projet yo kukurongora akosanga ni inzoka mama ze kumba ati ndafise projet yo kukurongora agaca yorobeka akahisha ingeso ariko ivyo ya Mungu ndakubwire hari attention il faut kuyorobeka nyene none uza kuzana amagambo menshi urukundo nyakuri nawe urarubona nato bari kariyorobeka burya umuntu uzo mutwara umutwaye kuko umukunda kuko nuze wicuze mu buzima nurongora ugasanga watwawe n'amaranga mutima uzobaba aragira amaziki bazo eske urashobora kusigura cyari cyo urukundo rwo baranga mutima cyangwa urukundo rw'ibishobisho naguzi wallahi ndakesera ibishobisho nawe uravyumva nivyo bindi ushobora kubona umuntu ukumva ati ndamukunze ndamuyumvamo ndagira uku kandi ukumva ko umutima wawe neza utakwemerera ko urya muntu njewe akiya Mungu sindababesha njewe umuntu numva namuyumvamo ndagutumura ati are toka sindagukunda none umutima wawe uramaze kumva love y'ukuri umuntu urabura amahoro utamu na telefone anagutelefone gusa uvyiyumvamwo atarana urumva akivyiyumvira gusa uba wavyumvisemo none gasha nawe uravyumva gusa amarangamutima je nibaza ko nuko ushobora kubona umuntu ukavuga namushimye kumunwa gusa ariko indani bitakurimwe mu mutima twavyita kumwifuza nibaza kari kumwifuza nyene kuko sinovuga ngo amaranga mutima ngo urabonye umuntu ngura kwifuza ari cha attention imari zo barandura mwalimu urabona ko umukobwa ivy'urukundo arabizi cyane kandi rero ko ngina ariko aravuga asa n'umuntu amaze kubabazwa mu rukundo sinzi imbariza ko byo barivye mu bisanzwe je mu rumena inzobere hari byinshi yaciye mu dodo utaduhishije bana reka ngira arabizi mumbarize none ari okay nubwo babizi no iyo cyo kuvugira ibintu none uhari burya ndakubwire kubabara k'umuntu ni wavyitera nasanze wewe ubwawe ni wewe wibabaza nibazokubwire ngo urukundo rurababaza nerego kubabaza gute kandi ari wewe wagwitereyemo je narakundanye n'umutipe turakundana tumaze gukundana turapanga gahunda nyinshi ariko bimaze kugenda uko me gusa uko cyusanga
vyahaye umuntu agiye ku kibuga c'indege uramutoye sheri bya bindi nyene hama mukanya mukaza mukicara umuvanye kuri aeroport muricaye muraganiriye hari ibyo mudahurijeko kuko bavuga ngo imvugo siyo ngiro kuko abantu benshi turavuga amajambo menshi tutazoyashitsa kandi turiyemeza ibintu tudashoboye. Okay, bimaze kugenda uko mu nyuma rega ntazibana zidakomanya amahembe birashika mu gashwana n'umugabo n'umugore barakubitana mu nzu kandi ntihagire n'umwe amenya ikintu na kimwe ugazinduka umugore n'ijisho ryanganyuko akakubwira nisekuye ku nzu none yari yaborewe cyane gusa nibyo abarambye nyene urukundo n'akanyegeza abanga gusa mukuru no mwanya sakanyegeza abanga kuko byagiye ahabona me gusa ari mvugira ndagusa ndakonje tukuvugire se antuka umukobwa n'umuhambere ke umuntu akunda guhisha amabanga yishimye surtout mu rukundo rwiwe kuko ushaka gusera nka historia yamushikije kumushikira bimutera isoni ariko kuri ngaho jenga ndamwereza akabazo kamwe dodo nkubu birashitse urafise umutipe murakundana kandi umurizerana vraiment wamukundire vrai kuri wewe ku ruhande rwa birashitse uramusanze ajyamanye n'undi mukobwa kuri wowe byakira gute ufata decision nyabaki muri uyo mwanya nawe urabyumva ko mvise umupanga hafi bose no bakata aya cyane uwo muhungu asha na cyangwa umukobwa uwo mambije no mukata umutwe kuko urukundo rurababaza rurababaza rukinjira mu musoko rwumva ego ntibiga bigushikira ngo umuntu aguhemukire nko reka shangirana nako nibuka. Okay, rakoze kutwishura ati wakata n'umupanga. Okay, ariko wibuke ko urashaka gukundanye n'umuntu ariko bivanye ngena gufata ugasanga gufashe nabi sibyo ugasanga we nta programa canke mu mutwe ntibyo yarimo kugenda kumucitinga hanze ariko bivanye ngena gufashe nabi kunuko ugeze hanze ugacura n'undi muntu akagufata neza akaguha care bs bo jya wonda guha urumva akanagukorera n'ibintu jya wonda atagukoreye rona akaca gucitinga none mura ko muri uwo mwanya abafisi ikosa canke batakosa afisi sikosa abafisi ikosa Mumba barenda goya kagripe basha ndababwira urukundo rurababaza ruraryana basha ngira mwe murakunda ndabasabye muze mukunde Imana ibamere umudemu icuki hari ukuntu hedo de karabivuga nyene nakaje bashe basha urukundo rurababaza bashe narababaye asha ariko byararangiye ni hatari ego reka ngira icyo mvuze jewe ngira icyo mvuze kuvyerekeye amura distance aho ibereye mbi hari histoire nzi sinshobora kuvuga mweneyo canke ngo ngira iki ariko ndayishikiriza ko ni histoire ibabaje umuntu vyabaye ko je sinzi ko nuba hari agifise rezo il y avait un mec mu type yakundanye n'umusto umwana w'umwigeme igihe kirekire batari hafi na hafi mwari mu gihugu runakunda mu kindi gihugu barakundana imyaka iragenda iyindi iragaruka mu nyuma baza kubonana umutipe aragaruka mu gihugu c'amavukiro ni kwa kunda bavuga ati rwa rukundo rwa distance ruraheze reka rero abakundanye babonane rwa rukundo bahora berekana kuri Facebook cyangwa kuri message za WhatsApp na hehe burugaragare face to face habageze yaho umuntu yishimira kuba ari kumwe n'undi ariko kuri uwo mukobwa hose ko byamugendekeye kuri umukobwa byaje kumubera amarira uti vyagenze gute umukobwa yaragiye arakira umuhungu nkuko bisanzwe amwakiriye hanyuma aramubwira ati mon bebe kora ko nyene ndasharushe dufata kanya ha maswar turaza gusohoka twishaye tuyage yes soir iragera barasohoka
baricara ahantu barayaga baranwa bararyoherwa barafungura hama umutipe atangura kumbwira ati chérie rero kubera ko imyaka ibiri utabonana kameme ifoko turaye ko twonezereza ukangyohera ukankorera ibintu ndibaza namwe muri abantu bakuze mu cyamuvyumva singo mwana bivuge vyose uko biba bimeze ariko imaze kugenda uko umwana w'umwigeme ari hagaraka nkuko ateza kwihagateka nkuko baravuga ati nubwo twaduhuye rya mbere tumaze gukorana igihe kirekire ifoko manza nkimenye uwo ndiwe nkafata umwanya nkakwiga nawe amaso ku maso amaze kumuhaganira umuhungu ntivyabaye ibintu bimworoheye nawe yashakora ikintu ntari bwigire numva mu mateka yiwanje kuva nakabaho yabwiye umustati uravyanse ego tipoa acha ahamagara abandi bigeme nk'ababiri canke batatu bamaze gushika no bari babiri bamaze gushika ico yakoze ivyo yashaka gukora n'urya mukunzi we yabikoze naho bakobwa imbere y'uwo mukunzi we areba amaso yose yuguruye ndetse atagera naho yo cyangwa soke canke yinjire ni histoire babaje cyane utari umuntu ufise umutima ugumye bigushikiye sirtere urashobora no kusanga wakoze amakosa ukiyahura canke ukica abandi bantu ni hahandi usanga umuntu agenda avuga nabo urukundo bivanye nuko yafashwe nabi n'umuntu bagiye barahura niyo mpamvu no navuze ati uno musekana nzane sujet yerekeye amour à distance est-ce que ingorane duhura nazo muri ivyo bihe nizihe nivyo turazi neza ko urukundo rurabaho ariko muri ico gihe vraiment umaze guhura n'ibintu nk'ivyo uraba desi urumva yuko wiyanse urumva yuko wanse umuhungu zina muhungu wese nubwo vyashikiye umuhungu aravuga yokumva ko yase zina mukobwa wese ariko kuri iyi histoire niyo nkeneye ko ndonkeraho rero content ikwiriye ku batumire banje bame content ikwiriye bagira ico bakivuze ko kino kintu mere kuri dodo ko nubwo sine yamwiye niho museka arabwira akaje ngo bashurukundo rurababaza noneho rero dodo content wayumvise inkuru nashikirije wayumvishe we need something akantu ikintu twashikiriza kuri inkuru ni bala kweli mukama ash njena nico mfise novuga muri aka kanya gusa ico nzi narababaye mu rukundo kuko nibutse nk'uwambabaje nk'ubuduhuye muri aka kanya cyasanga kweli nakoze ikosa ego ariko dodo nubwo namuzanye je mbona asa n'ubabaye cyane dodo ngo ntibantu warahuhemukiwe wewe uraraba neza simbe nakujanira niki oya mureke kunjana muri muduna gusa vraiment basha ndabasabye baje mumbabarire ari wewe wibaza ko ntababaye ari ngo yarababaye gira basakaje mu mubwiye basi ariko rindira vraiment rindira ndagomba tubiyango narababaye ntitwame wababajwe niki tubwire none umuntu wumye ati nababaye arakubaza ati wabaye niki wabaye he okay kurande gwanje cyo no kivuga ko ni kimwe ilevra ko ratujaniranya narababaye ariko naratubwire cyamo baje cyarico arashobora kutubwira ati nababajwe niki kugira natwe tukamuhimanuro canke tugahimanura abandi bashiki bacu bazudukurikirana sibyo hama sinzi ko tubwira kwanza icyamo babaje hama nanje kugira bari bamubajije nanje ndaja gucishura badai dodo isanzure uri kumwe na Elma Love mwarimu no musi of course tura isanzure turi kuri Ndaha TV turi muri Love Story ikiri ku mutima ndakubona nurakunda uzobibona ingene ubabara mu rukundo gusa histoire wavuze isa niyiwanje gusa na mutipe wo hanze nzosa gukunda baragatsindwa niyo mpamvu yacahindura visage isa niyiwawe voilà yanje nayitse amadolari none wowe nta madolari ukunda ntawe yanka vraiment ugenda kubwira urukundo s'amafaranga urukundo n'umutima wahujije n'ubundi byiyumviro hama bikagenda neza none uko uravuga ngo n'amafaranga twese amafaranga nitwo yarondera urukundo two rukura he urutore hajya ndarurabe ko rutora apana umudemu ngo murahuye genda ugura urukundo sawa dodo nafise akabazo kamwe
muri no kino gihe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, si mu Burundi gusa, se mu bihugu byinshi turakunze kubona abakobwa bashiki bacu bahurumbira cyera bango bari hanze bajya bita ba diaspora, ugasanga umutipe no bari hanze akamuresha gusa akamudraga direct mana no kumwahira cyatera amyemerera. None nka wewe nk'umukobwa mugenzi wawe bibaze ko byo babiva kuki akisani diaspora umviriza gusa we nagutahuye ntarukundo nurakunda umutipe avuye no murakundanye arashitsa ararusa akazi hanze aragiye mu nyuma agarutse none kunoti wiwe attention we petit rero kubera ko yarayababaje batubwira ngo turakunda bari murakunda irevurasho gusanga turababaje gusumbwa wewe reka je n'ubwa mbere ndakana gatoya mbabajwe wibaza ko nazo kwidoga imyaka yose ego none kugira ngo tutore content ikiganiro turangize twiga iki muri ico gihe umuntu abakundana n'umuntu ari hanze yo kwiga iki yo kwirinda iki yo vyifata mu gute ico yo kwirinda ni giki ico yo kwirinda babwizanye ukuri hama avuye hanze akaza bakaganira bagahuza apana ko umutipe ashaka kukubwira ati shaka ibi nuzi imico yiwe nuzi ingene ameze nuzi umukobwa ingene ameze shobora kuba narakwiyorobetseko shobora kuba mfise izindi ngeso ziwanje zitandukanye umva tumaze gukora umuti nawe urabyumva nari nze kubivugira aha baze gukora umuti nawe urakuze ega n'ijambo ry'Imana riba bivuga ngo umaze gukora umuti n'undi muntu muba mugize mariage none ibyo ni by'iwawe kumenya muba mugize mariage yo mu kinyegero anko umuntu je wico no hanura umukobwa mugenzanje nuko yogira iki uwo muhungu bakamanza bakigana ingeso imico kuko arashaka kuntu aratazi imico yanje mu nyuma kazokwicuza kuko mu rukundo iyo menyira babaza cyane iyo menyira babaza bakigana hama bimaze kugenda uko bagahana umuco wa mariage ibyo nibaza ko umuti uzoba ibihe byose nibisanzwe uzomusazana uzoshaka urumva unigigwe kure yiwe ariko azoguma ari madame none wumva rega nibishira uburyohe ego kuri Alice Smith ku ruhande rw'abahungu bobo muri ico gihe bo vyifatamo gute ku ruhande rwanje cyo novuga ni kimwe nimba byashitse murakunda muri l'amour à distance amukizerana mugapanga n'imigambi myinshi mutakiri kumwe kubera iki ho bahageze ko mubonana kubera iki bageze ko mushikana amasezerano mugaca muhindukana je nibaza ko waremeye kwihangana imyaka yose mutarabonana mugapanga projet mukababazanya mugashwana ariko mugasubirana umaze gushika umaze kuva mu hanga yo waruri habageze rero ko bigiye ibintu wavuze ajya amasezerano wamuhaye washitsa mu ngiro vraiment novuga ati gwe mukakunotanya mabirababaza ugasanga wewe waramizeye umuntu ntimuri kumwe haraje abandi bantu baragupropose ariko wewe urabiye mu mwanya urabanyira kuvuga ati je nafise umuntu dukundana ari hanze imagine rero umwanya wataye agutesheje umwanya araje kwiyakana birababaza mon cher ami twige surtout katuga abahungu gushikana isezerano bikubabaza cyane abakobwa si byiza tubasezeranye ikintu tugishitse je nico mbona no vuga ego murakoze cyane ku mpanuro mutanze ndibaze ko abakunzi ba Ndaha TV bavyumvise ndetse twize vyinshi nubwo twabishishije muri mu nkuru nyinshi ariko niko dukunze kuganira kugira ngo tuganire twirekuye hagi umuntu mu kwisanzura muraganya nk'abavandimwe nk'abe kunatera histoire kugira ngo mwese avuga ivyiwe ego twumvikanye twavuze vyinshi ndetse dodo yadushikirije vyinshi yanatubwiye n'utujambo tumwe tugiye tukomeye cyane je nagenda umva ndanadukunda ndetse nadushize ku mutima natuzirikanye ariko ikintu batubwiye cyanyo bavuze yuko umuntu wese akwiye kwanza kuba yizeye uwo bari kumwe ndetse akagira umutima ukomeye kuko yakura n'umuntu ari kure ni ibintu usanga bigoye ko ntubuzi neza yuko biga bintu akwizeza bizoba ari byo canke ari kugutesha intumbero so abakozi ba Ndaha TV ndibaza neza yuko ico twize hano twacumvise l'amour à distance irabaho ariko biragoye cyane kuyibamwe si bose bishobora
ndetse nongera mpuza n'abantu bari bababajwe cyane muri zoka mu gihe bari bakunze umuntu wakurira makabahemukira bifanye n'ukuntu batavyumvikanye ko neza dodo pole sana shida ariko tugere ko nyine dusezera n'abakunzi ba Ndaha TV kugira ngo turangize ikiganiro neza dodo. Okay, bakunzi ba Ndaha TV murakoze kuvyo mumvise ku manuro zose vraiment ikintu no batekerera bwizanye ukuri n'abakunzi banyu mureke kubajijisha kuko urukundo akwizeza ibidaharuka vyemera ariko biragoye ni bake bavyemera abo butwikundira amafaranga sha urukundo baruhinduye business ego Alice mifaka cyamboka ko gusozera ikiganiro. Okay, nkuko namanda bivuga sino sozera nta hano yabakunzi badukurikirana surtout kwa nko bahungu bagezanje nabanda babwira ati uri mu rukundo ja mu rukundo ufise objectif ja mu rukundo ufise intumbero ntuje mu rukundo kugira uvuga ati ngo nkina nkinisha imitima y'abandi amace ndaye cindabareka ja mu rukundo afite objectif. Kandi mwibuke ko umukobwa ari umaze kuja mu rukundo umukobwa n'abakwa nasaba umuha umwanya ukwiye umwiteho mube hafi ni ibintu benshi abakobwa bakunda ubimaze kubimukorera cyangwa kuri umutipe uri romantique. Bakunzi ba Ndaha TV ntimwibuke kugira subscribe sabone kuri channel yacu ya YouTube kugira tubanaye dutera imbere natwe tubazanira amakuru meza ku mwanya kandi ko tubazanira bitagase vraiment madeba meza nande muto usanga atari kuri Ndaha TV murakoze ku dutega amatwi. Guys uyu mutipa arumva urukundo niyo mpamvu namugaruka no munsi cyera mwumvirije cyane uko nagana avuga ati foko ndogaruka n'undi munsi unyagishe ku bindi so nizere neza ko namwe mwagiye karanye ndabasezeye nka Elma Love mwarimu tuzosubira undi munsi canke mu yindi interview butaha mugire imana mugiraho mubanaho murara mubahwe cyane kabisa kora subscribe like share na comment kugira ngo mutubwire ivyumviro byanyu ndetse mwatere nico mwumvisemwo murakoze cyane.